Umwana nitunga. Kuva kera narindi mu Burundi eka ndetse no mu karere k'ibiyaga binini nubwo bitakiri ku murindi nk'uwa kera gushika n'ubu kudashobora kuronka ikibondo kububakanye ni ikibazo usanga kitoroshe. Bimwe mu bitera ico kibazo harimo kuba umukenyezi ashobora guca imvyaro hakiri kare bitewe nuko yarongowe atevye akaza kuja kubaka ugwiwe yaramaze kuja muri menopause yaraciye imvyaro atabizi kuko muri we yari yishizemo ko azoca imvyaro kuva ku myaka 45 ariko we akaba afise imyaka 35. None waruzi ko kurongorwa hakiri kare agatangura kuvyara akiri muto umukenyezi bishobora kumutuma ateba guca imvyaro agateba kuja muri menopause ku buryo azoca imvyaro atevye mu gihe umwigeme banganya imyaka yarongowe inyuma yiwe arongorwa atevye ashobora kumutanga guca imvyaro. Ego cane nkuko bisigurwa n'abaganga b'inzobere banonosoye ivyirondoka rijanye n'amagara meza guteba kurongorwa canke kumara imyaka irenga 35 ataravyara biri mu bishobora gutuma ku mwigeme imyaka yo kurondoka igabanuka ku buryo ashobora guca imvyaro hakiri kare atarakwiza imyaka 40 y'amavuka. None bigenda gute? Science na medicine bivuga iki? Ndabaramukije, nitwa Patrick Rosage Hatangimana, aha ni kuri HP Menya, kaze mu nzira y'ubwenge y'uno munsi aho twiga tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twahora dufata ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho kugira dushobore guhumuka, kujijuka, guhinduka, kwinegura no guhindura ingendo maze dushobore gushika ku mbona kazoza twifuza gushikako. Kora subscribe kutarayikora, ukore like yongera upartage video isangiza abandi nabo bamenye. Wibuke kudusangiza ivyimviro vyawe muri commentaire kuko ari nkeneko. Yeshi n'abana nabo bamenye. Inzira y'ubwenge. Ndasubiriye kubaramutsa nkuko bisigurwa n'abaganga b'abahinga b'inzobere mu vyirondoka nka Dr. H. Leridon arongoye ikigo c'igihugu gikora ubushakashatsi mu vy'ubuvuzi n'amagara y'abantu mu Bufaransa, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale INSERM. Dr. Jup S. Raven, professeur wa universite mu gisata ca gynecologie afise impamyabushobozi y'ikirenga ya PhD yigisha muri kaminuza y'ubuvuzi Erasmus Medical Center y'i Rotterdam muri Pays-Bas hamwe na Dr. Chrysandra Schuffert ni icegera c'urongoye ikigo cihariye kivura indwara z'abakenyezi gikorerwamwo n'ubushakashatsi ku misemburo hormone no kurondoka reproduction kiri kw'ivuriro Mayo Clinic i Jacksonville muri leta ya Florida, imwe mu zigize leta zunze ubumwe za Amerika. Aba bahinga bose kabuhariwe mu vyirondoka rijanye n'amagara meza bahuriza ku kwemeza ko muri rusangi guca imvyaro menopause bishika mu myaka iri hagati ya 45 na 55 y'amavuka. Bagasigura ko guteba canke kunyaruka guca imvyaro biterwa n'imvo nyinshi harimwo imyaka y'amavuka umwigeme agiye kurongorwa afise, ni kuvuga imyaka atanguye kuvyara afise n'ingene akurikiza imvyaro. Ibi bikaba mu bishobora gutuma umukenyezi aca imvyaro hakiri kare, ni kuvuga atarakwiza imyaka 40 y'amavuka canke agaca imvyaro atevye, ni kuvuga yararengeje imyaka 55 y'amavuka. Muti kubera iki? Abashakashatsi basigura ko abigeme bavukana ububiko bw'imbuto zirondoka kandi ko amaze kuvuka atazindi mbuto nshasha zisubira guhingurwa, ahubwo zizogenda zigabanuka uko yegera imbere mu myaka gushika zose ziheze ariko guca imvyaro. Ibitandukanye n'abahungu kuko bo kuva mu gihe c'impinduka y'umubiri puberté gushika ageze mu zabukuru buri munsi hahingurwa amamiliyoni y'imbuto ngabo nshasha spermatozoide, ari nayo mpamvu abagabo bo badaca imvyaro. Aba bahinga bakemeza ko iyo umukenyezi yibungenze niyo yonsa bikwiye kuja mu butinyanka birahagarara bitewe nuko atarubuto ruheza ngo rushe
ovulation. Ibi bikarokora imbuto ovule zari ziri mu bubiko kuko zitaba zigikorotse buri kwezi kw'amaraso mu gihe c'ubutinyanka, bigaca bituma imbuto ovule ziri muri stoke ziteba guhera, gutyo no guca imvyaro menopause bigaca biteba. Ariko n'ubundi hambavu yibi aba bahinga barasigura na zimwe mu zindi mvo zishobora gutuma umukenyezi anyaruka canke ateba guca imvyaro, harimwo akaronda ngengamuntu genetique, imibereho yiwe, ingaburo ziri mu bifungurwa yihereza, no kuba anywa itabi n'ibindi biyayuramutwe bishobora kwica izi mbuto akazisanga zaramuheranye agaza guca imvyaro hakiri kare. Reka tubirabe mu buryo buramvuye. Tubanze dutahure ko ubushakashatsi bwerekana ko guhingurwa kw'imbuto ngore zirondoka ovule bibera mu gitereko, ni ukuvuga uyo mwigeme acibungenzwe akiri mu mbanyi ataravuka. Aba bashakashatsi kabuhariwe basigura ko kuva ku mezi 3 y'imbanyi umwigeme ari mu nda mu gitereko ciwe nawe aba afise stoke d'ovocyte bita précurseur des ovules, ni ububiko canke agasaho kuturema mbuto ovocyte zitanga imbuto ngore zirondoka ovule. Bakemeza ko kuva ku kwezi kwa 5 kw'imbanyi umwigeme yibungenzwe aba afise uturema mbuto ovocyte imiliyoni 7. Utu turema mbuto ari two dutanga imbuto zirondoka ovule dukomeza guhingurwa, ariko imbuto zikagenda zigabanuka kugera ku mbuto ziri hagati y'umuriyoni n'imiliyoni 2 umwigeme wese avukana. Ariko amaze kuvuka ntizisubire kugwira kuko atazindi nshasha zisubira guhingurwa, ahubwo mbere uko agenda yegera imbere mu bigero niko izi mbuto zirondoka zigenda zigabanuka ku buryo agera mu buyabaga puberté, akagera kuja mu butinyanka asigaranye uturema mbuto ovocyte dutanga imbuto ngore zirondoka ovule ziri hagati y'imbuto 300,000 n'ibihumbi 400 zizokora mu kiringo cirondoka ciwe cose. Nke muri zo zihura na spermatozoide zikaba fekonde zikavamwo abana, izindi 100,000 zigasohoka mu gihe c'ubutinyanka, izindi zigapfa uko agenda yegera imbere mu myaka gushika zose ziheze ariko guca imvyaro menopause. Mwibuke ko kuva ageze mu myaka y'impinduka y'umubiri puberté atangura kuja mu butinyanka buri kwezi kw'amaraso, umwigeme agatakaza urubuto ovule kandi atarundi ruhingurwa. Aha ubushakashatsi bwakozwe na Dr Leridon, umwe mu badoktere twaberetse mu ntangamarara, bwerekana ko imbanyi yose irokora imbuto 9 zari gusohoka buri kwezi mu gihe c'ubutinyanka. Mbere iki gitigiri c'imbuto zarokotse gishobora no kwiyongera bivanye n'ikiringo c'ukwezi kw'amaraso ca buri mukenyezi wese, kuko hariho abafise ukwezi kugufi usanga kuri munsi y'imisi 28. Ibi bigatuma mu bubiko imbuto ziteba guhera, maze bigatuma ateba guca imvyaro, menopause ikaza itevye. Aribo bajya abakenyezi bahora barenza imyaka 55 y'amavuka bigishoboka ko bavyara. Mu yandi majambo, mu gihe umukenyezi yibungenze amara amezi 9 yose ataja mu butinyanka, urubuto rubaye fekonde rukavamwo imbanyi rugombora imbuto ovule 9 zihura n'amezi 9 y'imbanyi. Bisigure ko amezi 9 amara yibungenze hari imbuto 9 ovule ziba zirokotse kuko atabutinyanka buba muri ayo mezi 9 y'imbanyi. Ibi bikiyongera ku kuba niyo umwana amaze kuvuka mu gihe umuvyeyi yonsa biracereza urubuto ovule gwiwe gusha, akamara amezi ataje mu butinyanka. Ariho havuye imvugo yuko umukenyezi yonsa neza akurikiza atevye, ko konsa umwana bikwiye ari ubundi buryo bwo gutandukanya imvyaro no kuvyara ku rugero. Uku guteba kuja mu butinyanka birokora imbuto ovule ziba zari gusohoka muri ayo mezi, mu gihe imbuto ngore ovule ku mwigeme zihingurwa akiri mu mbanyi amaze kuvuka ntizisubire guhingurwa no kugwira. Ku muhungu we ni igihushane kuko we kuva ageze mu myaka y'impinduka y'umubiri puberté arinda agera mu zabukuru buri munsi hahingurwa amamiliyoni y'imbuto ngabo spermatozoide. Ari nayo mpamvu abagabo badaca imvyaro ngo baje muri menopause. Ibi bigasanishwa n'ubushakashatsi bwa Professeur Laven bwashizwe ahabona biciye ku rubuga rwa
Oxford Academic Human Reproduction bwerekana ko guca imvyaro bishobora guteba bitewe n'igitigiri c'imvyaro. Nayo Dr. Chrysandra Schufert we akamwunganira yemeza ko hambavu y'amezi 9 y'imbanyi niyo umukenyezi yonsa bikwiye ku buryo bidakunda ko aja mu butinyanka. Muri ico kiringo hariho imbuto ziba zirokotse bigatuma mu bubiko ziteba guhera. Ibi ubikeneye nawe urashobora kubyisomera ku mbuga ngurukana bumenyi za Mayo Clinic canke iza Oxford Academic Human Reproduction. Aha ico twotahura nuko nubwo benshi batabizi, imyaka umwigeme agiye kurongorwa afise igihe atanguriye kuvyara n'ingene akurikiza imvyaro biri mu bishobora kunyarutsa canke gutivya guca imvyaro. Ariko nubundi akaba atari imvo yonyene, kuko hariho n'izindi mvo nyinshi zituma guca imvyaro menopause bishika kare canke biteba. Mu kiganiro c'ubutaha tuzosesangurira hamwe amakuru yose ajanye na menopause, tubone imvo zose zituma umukenyezi aca imvyaro hakiri kare, nukuvuga atarakwiza imyaka 40 y'amavuka canke agaca imvyaro atevye, nukuvuga yararengeje imyaka 55. Na bimwe mu vyokorwa kugira kino kibazo gishobore gutorega umuti maze umukenyezi ashobore guca imvyaro mu gihe nyaco, nukuvuga kuva ku myaka 45 gushika ku myaka 55. Bakunzi ba HP Menya, mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro tubashikiriza. Ibi bintu mware mubizi. Dusangiza ivyumviro vyanyu muri commentaire. Mwari kumwe na Joateng Imana Patrick Rosage, hari kuri HP Menya. Mwakoze mwese twabanye mu nzira y'ubwenge y'ino munsi, aho twize tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twara dufata ko bidashoboka, bitabaho bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, guhinduka, kwinegura no guhindura ingendo mazi dushobore gushika kumbona kazozo twifuza gushika. Kora subscribe kutarayikora, ukore like, ongera upartage video isangiza abandi nabo bamenye. Wibuke kudusangiza ivyumviro vyawe muri commentaire kuko ari nkeneko. Nimugera mu mwubahwe, musanga amahoro y'Imana na Gahwana. Yeshi n'abana nabo bamenye. Inzira y'ubwenge.